Kasongo mbona wewo songa libala uyeyeye Kasongo mbona wewo Diaspora Kamenge Karani sijui nini Eka Barundi murarenze kabisa. Mumbwira ukuntu umwanya umwe mutubwira ko ari mu diaspora, another time tukamubona amafoto ngo ari mu Kamenge, sinzi ibyo yararimwo, ariko kumva ko akana ko kuba ari diaspora tariko ibyo biri mu vyambabaje, bituma ntangura kwiyumvira ibintu bitandukanye. Ariko sinzi ko abandi nabo mwabyakiriye ku ruhande rwanje, ariko ndumva umengo hano harimwo utubazo twinshi two kwibaza, ukagenda wiyumvira ibigiye bitandukanye, ukavuga ati mbega none koko ko bamwe bavuga ko ari mu diaspora, abandi bakatubwira ko by'ubu diaspora atari byo. Turaza kuba twemera iby'abande twanka iby'abande. Umwana w'abakobwa Nela arasumaganye, ibiganiro birakozwe kuri airport, ariko nababonye bari hanze, sinigeze ndababona bari mu gipanga indani hariya muri parking y'indege, kugira ngo batwemeze neza ko yari yururutse indege. Nubu ndacafise amakenga nimba koko yari yururutse indege canke byari bindi bintu barimwo. Na cyane cyane ko hari amakuru ariko aravuga ko Nyakuntunga bamaze kuba bita Bitege ngo atari umudiaspora. Hari indirimbo nibutse ngo diaspora murihe Kamata Bogare mugire mariage. Iyo ndirimbo murayibuka? Mwandike umuririmbyi yaririmbye muri comment. Uyu mujama rero nawe ndi kubona ibintu bye kabisa bitariko biragenda byorohana gato, abantu muze ariko mugende mu sharinga gatwe turayaga. Uyu mu diaspora wanyu ibyo murabibona gute muri no minsi? Umva ngo arakunzwe kandi agezweho, ariko ku ruhande rwanje sinzi mubona bimeze gute, mwe muri ko mubibona gute iyi nkuru y'aba diaspora bacu, muri ko mugenda muyakira gute? Je kwa Fulgence Mika rero ndabashimira ko mugenda mu supportinga mu followinga, aba followers bamaze kuba baba benshi kuri Facebook, ariko kandi udaturacisha ngo tuyaga utuntu nk'utu biba bikenewe, kuko ugikiyago ni cizi gihe cyose. Yago ni cizi gihe cyose uko bituma tugenda twiga tumenya n'ukuntu abantu bamwe baba babayeho, agenda wigira no kubandi ukaraba uko bariko barakora ibintu, maze ukamenya ati nanje nitware gute kumbure kugira ngo nshobore kubangira mu iterambere. Ariko ndacafise ikibazo no mu diaspora, mu diaspora hari amafoto amwe aboneka ari mu Kamenge, uko mubibona kuri iyi foto. Iyi murabona umutama aricaye ahantu quelque part, iyi nayo ri ngaha murabona bari bafatanye ku bitugu bariko barakanya kandi bamwenyura. Mu mafoto ari ngaha hejuru iyi ninya indi yicaye ahantu, iyi ngo bari bagiye gushopinga, urabona no ngaha yari yambaye neza, ariko ndatangara sinzi ukuntu yari yambaye ikanzu y'ubugeni kandi bari mu bintu byo kwinezereza. Ku rundi ruhande hano murabona ifoto diaspora yafukamye ngo yateye ivi ko ariko gutera ivi jambo ari yateye ivi. Nkagumana ikibazo nimba abantu basigaye bakora prank muri ubu buryo, ko abantu benshi bari koravuga ko yari prank. Nimba utangwe go prankinga abantu mu bintu nk'ibi bizogenda gute? Bizoherera hehe? Burya naho utegura showbiz rafise ukuntu bitegwa kugira ngo bigire impact nzima. Kosa rya mbere ngo uri kugira ngo iyi showbiz ibure abayizera cyangwa ngo bayihe amahirwe, bafashe amasanamu bari kuri airport, bafatira amasanamu bari hanze. Twigeze tubona amasanamu umutama basi ari no mu ndege afata ga selfie ari mu ndege kugira ngo abazobona bino bintu bazi bemere ko ari byo cyangwa bamere ko ari ukuri. Ikintu kimwe gusa mbona bakoze neza, bariko baragenda babikora neza, kuko urabona ko bagenda no gushopinga ahantu hameze neza, mu mantu zemeze, kubona ko bakoze ibirori byiza. Mugabe ikosa ryuko tutanamubona yifasha gaselfie ari muri parking y'indege hariya kuri aeroport internationale yitiriwe Melchior Ndadaye, ndavuga ikibuga cy'indege cy'Ibujumbura. Aho harimo agakosa kuko abantu bacu batangura kuyumvira ko byinshi. Burya n'abantu barafise ubwenge bariyumvira ibintu, ariko atubwira koko nibyo
canke harimwo ububeshi baca baja kuverifya ibitandukanye ariko abantu muri ko muraza mugende mu partage kugira ngo be turayaga abantu babe benshi baca bagira amakenga kugira ngo aya makengu yabamare hategezwa kuboneka ga selfie basari mu ndege hatabonetse ga selfie ari mu ndege akaboneka ga selfie ari hariya muri parking y'indege hatabonetse iyo agafuma hagarara kuri ya escalier bashira hagimira kugira ngo abantu bure bagiye mu ndege akayifotorezako aho agatwiko kari guca kaba kemegwa ijana kurindi ko nta bari gupinga abonye umuntu ari mu kibuga c'indege ari kuvuga ati bya bintu nivyo n'umugambi bariko bafise wari guca ugira 6 byoroshe. Ikindi kintu hari amakuru ariko aravuga yuko iyi ari ireresi canke filme iri kirategurwa ku ruhande rwa Nella yari yabikoze neza ariko hari ikintu kimwe kandi yibagiye buryo kugira ngo abantu bemere yuko ikintu kijya kubaco hari ibintu byinshi baza gukenera nk'ama facts abemeza yuko ibyo uri kurababwira ari byo. Yego basi n'urukundo reka dufate ko urukundo rwanyago byari ngombwa ko cubizana kuri social media ngo bigire saga nk'iyi why ari urukundo rwanyago ushobora kubigira birefu kuri social media nk'uko wapi never nibibaho. Ikindi kintu aha ku ruhande rwanje usibye ko hari n'amakuru menshi mba ndabifise ko ariko ntashobora gushoka ndayavuga yose ruhande rwanje nshobora kwemera ko ari urukundo rw'ukuri canke bakundana ibintu biriya ko deja umustar akundanye n'undi muntu atari umustar ari ahantu usanga badashobora kubihuriza kijana kwijana guprankinga abantu mu bintu runaka ariko ncangaruka hari prank zo gukinisha n'izindi atari zo gukinisha. Hari ukuntu muri no misi abarundi bameze iyo babonye ibintu bibayemwo prank zikirenga bakabona umengo hari ko haramwe ubu benshi bwinshi igikogura gikora kigasohoka bikarangira bacanse ntibagikunde. Fact ya mbere imwe ishoboka kandi ubona ko yagize impact. Ejo bundi hari ireresi yakozwe na Chris Izo ari kumwe na Ornella Mutoni. Ireresi ya Ornella Mutoni ko niwe yayikinyemwo ariko biravugwa yuko ari nawe producer w'ijya filme. Ba Chris na Ornella bakoze prank nabonye n'ibintu bya mariage barabishigikira ko ari mariage bagira bakore. Ifilme basohoye ugiye kuraba izina bafise n'igikundiro bafise mu bantu na cyane cyane kuri Chris Izo byaragize impact. Ireresa abantu bayiraba episode za mbere izikurikira ntibaziraba nkuko baravye za mbere. Nawe Nella nkuko bivugwa ko iyi ishobora kuba ari ireresi ikaramuka iba yariyo ntuzurire ngo filme yanje ya flopinze ni wabona abantu batayikunze nkuko wari ubyiteze ndetse nkuko wari uzoba waranayitwikiye niko no bivuga nkuko abanyarwanda bakunze kubivuga. Rero ibi bintu mukora gute nzoze muraraba mugerageza mwicunga ushobora kubikora ubona umengo ni showbiz uri kuragerageza gucreatinga movement iza gutuma abantu bagira attention bakamenya izina ryawe ariko hari inzira nyinshi n'ibindi bintu byinshi mukwiye kuza muribuka kugira ngo ibi bintu byanyu abantu baze barabiha agaciro. Uprankinga ni fresh nta kibazo ariko urabe inzira wabiteguyemwo kugira ngo bize kuza bikubita neza aho byategezwa kuba bigira gute bikobita. Ikindi kintu abarundi barakunda promotion ariko bakanka ububeshi cyane. Abarundi barakunda promo ariko bakanka ububeshi cyane. Iyo ukoze ibiri excessive ugashiramwo excess ibintu bikaba trop ugasanga warengeje urugero exaggeration ugasanga yabaye iyo ku rwego rwo hejuru hari ukuntu biheza bikagorana. Uyu muntu arashaka iki ntashobora kuza ko kuri live ndabona umuntu ekaransaba ko yo joining live ariko yihangane ntibikunda. So guys abantu rero muri ko muragenda mubona bino bintu umudiaspora wacu hari amakuru ariko avuga yuko ashobora kuba ari umukarani benshi bakaba batanga kuba mutazira bitege biturutse kuri iyi foto mubona nga iyi
iyo foto niko yatuma menshi bamwita bitege kumvo zajya amaguru yiwe. Ariko ikindi kintu no vunira nk'akagohe kuri bano ba star bacu na cyane kuri no mukobwa turamaze kubona abarundi hari ukuntu mukorana ikintu giheza gaca kwihinduka. Nela please izo mpuzu muri ko muramwambika nkuko bivuga ko atari mu diaspora ashobora kuba ngo atari ubushobozi bwa hatarafise bwo kugura izizimvye muze mugerageze nazo ntimuzo havuremo cyangwa muzimwaka akazi mwamuhaye ni kahera. Ari ukuntu abarundi mu muntu ibintu akazi mwamuhaye gaheze ugaca mubimwambura. Muze mugerageze ntimumwake ivyo muzomwari mwaramuhaye please. Ibi bintu ndiko ndabivuga ngo umva umengo ni bya dérange cyangwa umengo ni ibintu bisanzwe. Ibi bintu bashobora kubimukorera bagahengera iyi prank bapanze iheze. Izi mpuzu bamwambitse zose bagaca bazimwaka. Abarundi niko benshi usanga mu mezi. Ariko nanjye sobora kandi ko bari komeza ari ikintu kimwe no basaba. Please muze mu abantu bazima muze muhavure mugira gute mu prankinga unije mwamuhaye mu bimwaka. Ariko ikintu kimwe no mushimira uyu mutama nawe akwiye ko mustar. Uti kubera iki? Uyu mutama this prank bariko baramukoreshamwo yafitinze. Is doing a really great job kuko performance ari karagira irarenze. Ahubwo banamushye no muri cinema gira kabo mukinyi wa Marisi kuko nabonye ko yobishobora. Ariko ikosa afise nawe mutama nashobora kubura mu diaspora. Imama naho ngo bawateye ivi. Fukame uku. Rabakiye kirata. No. This is going nowhere. Ariko reka ndabashimira abantu twagiye tubana. By the way, ikwere kugira ngo tuze turagana dukeburana muri iyi industry cyangwa muri ruganda dukore byiza bizotuzanira inyungu bitazoza kuduhombya. Again, tuze turibuka ivyo dukora ko bifise aho bishika. Tuze turagerageza ivyo dukora bibe ivyubaka ntibi bisambura kuko ubona iyi prank zishobora kuba nyinshi. Ya Ornella Mutoni na Chris Izo niyo yaje irenze urugero. Naye nabandi baraje barayikoze. Ibaze ni zakomeza nkuko nibama bahengera bagira basohora ibikogwa gacha du prankinga nkuko ntihazogera igihe abafana bakabanka bakavuga bati ibi bintu byanyu turabirambiwe byaradushishe. Abantu benshi buga dutahura ibintu gutandukanye byo gituma biba byatugiye turaraba bagerageza tugafata inzira zizotuma dushika ku nyungu instead yuko ziza kuduhombya. So guys, your boy Fulgence Mika, je m'appelle na Gifaransa nzi. If you ever comment a negative comment here, baza kugira ibibazo. Jewe nkomeza kubashimira kuko mukomeza kunsupportinga kuri YouTube 57 by'abasubscribers, kuri Facebook bimaze kuba birenga 80 by'abafollowers. Thank you so much. Imana ikomeze kugenda ibanzigamira. Ariko kandi abantu benshi ngaha mufise ibyo mwamamaza mufise ibyo mukora. Guys, come on. Dukora promotion kandi ku giciro gito. Gikurikira ufise talent cyangwa ufise impano, ufise ibyo ukora ukeneye ko abarundi n'abanyamahanga bagenda babibona. Ukeneye uko tugufasha kwamamaza. Jewe nshobora gupostinga iwanje cyangwa nkagufasha kuguhuza n'abandi bagupostingira bivanye na visibility ibintu runaka. Reka icyonzi nuko ari kugira ngo ugire inyungu twese tugende twunguka. Urahawe ikaze rero, urashobora kunyandikira kuri 69 majana 241 amajana 43 maze tugagenda tuyaga uko byogenda. Aho ndavuga ku baririmbyi kuba entrepreneur cyangwa ugwaruka gwihangira imirimo niko bakunze kubivuga, witunganiriza imigambi muri make kavuga ati dufashe ibintu byacu navyo ugende ubimenyekanisha maze ibintu bigende kure. Guys, muri no misire naganda bibutse yuko baheruka kumblensinga ubu ndi muri PJ Classic FM ndiko ndakora imyemenyerezo yo kumenyekanisha makuru cyangwa yo kumenyesha makuru muri journalisme. Vuba indamuka mbaye professional cyangwa nkaramuka maze kubangira ubumenyi buhagije nk'ubwo nipfuza ndonka, kiretse yuko ntazohavura nkwiza ubwo nipfuza kuko nkeneye kwiga birenze shike kure. So nkomeza kubashimira. Hanyuma izi prank nazo zigende zirabaha n'icigwa mugende mumenye uko mu pranking ibintu kugira ngo ejo canke hirya yejo
tutazobona muri ko muri doga bihavura bibazanya izindi impact zitari nziza. Aho ndabwira Nella, nkabwira n'uyu Mutama ubwiwe. Mutama bashobora kuba baguhaye amafaranga menshi, gusa iciza nuko aya mafaranga naho baba yaguhaye uruhande rwanje wayakoreye neza kuko uri kuravyitwaramwo neza. Ariko rero Nella, ushobora kwikorera prank ubwawe kugira ngo izoshike kure, ariko uyikoze ata partenaria ihari na bamwe mu bantu bakorera kuri social media, barashobora kukubona urimwo content nivyo bagatangura kubipostinga, ariko hari n'abandi baheza mu nyuma bagapostinga ibiza kwica cya gikorwa wewe washaka. Kumvo zuko hari ukuntu wagize gute wacaguye impande zabo mukorana. Iki kikaba n'ikibazo kuri twebwe abarundi muri rusange. Umuntu usanga yifitiye akagwi kiwe ngo bakorana, ariko nagenda kugure yuko muri entertainment industry umaze kuja mu bintu by'utugwi you are done, you will disappear completely. Kubuda tanu umuntu azosubira kumenya ngo nakayarabayeho. Umvo zuko wacaguye abo mukorana gusa, wemerera bamwe wankira abandi. Icyo ni nakimwe mu bibazo biri muri sinema ndundi. Nzobigaruka ko hanyuma, ariko kuri uyu mwanya abantu twatanguranye mwagiye mu byumva. Hanyuma abantu turi kumwe kinunza ndabasaba when you come up kanda like, gira comment, uhejeje usangize abandi kugira ngo nabo bwe duhanahana ivyumviro. Mwebwe abafana nimwe mutuma ibyo dukora bigira ababishigikira. Iyo mutabisangije abandi ntacyo tuba turico, kandi tutabafise ntacyo twokora n'ukuri. Reka ndabashimire abumvise mwumvise, ariko nanaka ubutumwa mumushikire, gerageza muze muramenye uko mutegura ibintu byanyu maze shobore kuba bigira impact nziza, maze muronke n'umusaruro wabyo nyuma yibe. Ariko kandi prank sinziza ntimukazimenyereza abantu, kuko ari gihe zisheza zikica career y'umuntu. Ko abantu kenshi bagoma bibaza yuko ibyo akora byose ari prank, ntibahavura mufata nk'umuntu ari serieux. Rero kandi abashimira abo twari kumwe, mukomeze kuza murasangiza inshuti n'abagenzi nkuko nababwiye. Mukeneye kwamamaza muturondere 69 241 403 canke 69 amajana 241 amajana 43 canke 69 241 403 kugira ngo business zawe dukomeze kuzimenyekanisha. Thank you so much. Imana ibahezagire. Jewe nitwa Mika canke Fulgence Mika. Ariko kandi kuri YouTube, kuri Facebook, kuri TikTok, kuri Instagram no kuri X hose tuba turiko. Muze mararondera iryo zina Fulgence Mika, hanyuma mukande follow na subscribe kugira ngo dukomeze kuba tubana ijana kurindi. Thank you so much. May God bless you all. Nakoze cyane kuba mubana nanje, ndabashimiye cyane.